Bakunzi ba Holy Canaan TV n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Uri mwiza Mana kandi ugira neza, urera kandi uragororotse, umutima w'urukundo rwawe Mwami Mana turawirata nk'abakumenye kuko udukebura buri munsi mu ijambo ryawe. Arico gituma n'uyu mwanya nsubire gusenga ngo Mpwemu w'Imana umanukire guhishura ijambo kugira ngo rifashe imitima myinshi. Yawo haleluya yiteguye gufashwa naryo. Ndakwinginze Mpwemu yera wigaragaze na jewe umfashe kugira ngo mbashe kubikimazi kubazonyumva. Ndagushimiye kandi ndagukunda, uri mwiza kandi ugira neza. Izina ryawe rikomeze gushimwa na bose mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo Imana impaye kubaganiriza ni ijambo rivuga ngo wirinde kubiba nabi. Haleluya. Wirinde kubiba nabi, ubiba imbuto nziza. Ubiba imbuto nziza usiga umurage mwiza. Bantu b'Imana n'ukuri hari ibintu dukora ukabikora wibaza ngo nta ngaruka bizogira. Agikorwa na kimwe dukora kitagira ingaruka. Abanziza bambi ariko hahiriwe ubiba neza kuko azokwimbura ibyiza. Ariko haragowe uri kwabiba nabi kuko bizomugirira ingaruka mbi. Bizomugirira ingaruka mbi. Ariko by'ukuri nk'abana b'Imana twige kubiba neza no kuri tubiharanira. Mana udushoboze, Mana udushoboze, Mana udushoboze kubiba neza. Hari wo mugabane mwiza utabora. Reka dusomere ijambo ry'Imana muri Yesaya igice cya 31 turasoma umurongo wa mbere. Ngo uzobona ibara wewe unyaga kandi utanyazwa. Wavyumvise? Uzobona ibara wewe unyaga kandi nta utanyazwa. Ujarukana kandi batakujarutse. Ni waheza kunyaga nawe uzonyagwa. Kandi ni wamara kujarukana bazokujaruka nawe. Imana tubabarire. Iri jambo ni jambo rikomeye kandi by'ukuri dukunda gukora nk'abana b'abantu. Kandi tukibaza ngo ni ikintu c'ubuhizi, ni ikintu cyahise. Kuko urumva hari igihe umuntu aba tijwe igihe cyo gushigwa hejuru, aba tijwe igihe cyo kuba ukomeye mu isi, hama akagikoresha nabi. Akagikoresha nabi. Akibaza ngo ico gihe azogihorana. Twarabonye ko Imana ari Imana ikuranye iki? Ikuranye ibihe. Ni Imana ikuranye ibihe. Uyu munsi ushobora kuba ukomeye, ejo ukazobura umuntu akijwe bugufi. Uyu munsi ushobora kuba uri umuntu nukuri asha ufise amagara meza, ariko ejo ukazovyuka amagara yakuvuyeko. Uyu munsi ushobora kuba uri kuratwenga ibintu byose bikayangana, ariko ejo ugasanga byabaye umwijima. Dufise Imana igira iki? Ikuranya ibihe. Ariko harahiriwe umuntu abimenye. Nico gihe kiza kuri we amenya kuko ibyazamo umusaruro akagikoramo ibyiza kuko aba ariko ariziganiriza. Haleluya. Aba ariko ariziganiriza kuko icyo gihe azoba yavuye muri ivyo, abo yagiriye neza bazomugirira neza, abo yafashije bazomufasha. Haleluya. Kuko yamenye kubiba neza. Ngaho ijambo ry'Imana riratubwiye ngo azobona ibara wewe unyaga kandi utanyazwa. Ariko urazi nk'umuntu Imana igirira neza ikamuduza ikamushira muri position runaka. Iyo position aho kuyikoramwe ibyiza ahubwo akaba iyo kubabaza abandi, ikaba ari yo kunyaga abandi. Ngaho yabatwaye amatongo, ngaho yabatwaye ngaho yabatwaye amahera, ngaho yabatwaye ibinabiriya. Umva nta kindi ariko arakora muri ico gihe Imana imushize hejuru, ariko ababaza imitima y'abantu. Ariko agira iki? Ariko ababaza imitima y'abantu. Urumva
kurababaza nakubwiye ni imbuto buri kurabiba ego pe kandi iyo wivye imbuto uduraba wivye intete intuze kilo c'ibigori nukuri wimbura amatoni rero nivyo vyiza nivyo bibiri kurakora ushobora kubiba ibibi bibiri ariko bikazokuvyarira ibibi bishika nk'ijana. Haleluya. Bikakuvyarira ibibi byinshi. Rero reka mu gihe utijwe n'Imana cyo gushirwa hejuru gikoremwo neza, gikoremwo ivyiza, hamwe n'abantu bazovuga ati kabisa ahantu haraciye umuntu, kabisa ahantu haraciye umugore, haraciye umugabo, haraciye umusore, haraciye inkumi yakoreshejwe bidasanzwe mu gihe ciwe. Haleluya, haleluya. Nguryarukana kandi nguzobona ibara wewe unyaga kandi utanyaze uryarukana kandi batakuryarutse. Nurumva ariko urashobora kubona uhemukira umuntu akakwizera, umuntu akakugirira neza ariko ukamwihakana, ukamujyaruka, ukamuhemukira. Ibyo yagukoreye ntunabirokonese. Umuntu mukaja imigambi, mugapanga imigambi, mugakorera imigambi hamwe, ejo mu gitondo ukamubwira ngo nta na kimwe twigeze dukora. Eske wibaza ko ibyo bintu Imana ishobora kubyirengagiza? Wibaza ko ibyo bintu Imana ishobora kubireka? Kubabaza umutima w'umuntu yakwizeye? Ibikunda nawe bazokujyaruka, bazoguhemukira, uzohemukirwa nayo abantu injojo n'injojo. Kuko nawe bagize iki? Wahemukiye uwakugiriye neza. Haleluya. Wahemukiye wagize iki? Uwakugiriye neza. Uwo ni waheza kunyaga nawe uzonyaga. Hinge ngubwira amakuru ibintu byose uri kuranyaga ndakurahiye nta mugabane uzoronkamo. Byose bazobikunyaga nawe, byose bazobigutwara kimwe ku kindi kandi umutima wawe uzobabara. Ariko iyo umenye, haleluya, gukoresha neza igihe cyawe ukagikoramwo ibyiza, ivyo waronse wobiriye amahoro, wotekanye, woguwe neza, ukabijya ushima Imana, ushimwa n'abantu. Ariko igihe waryarutse, igihe wanyaze abandi, nawe uzonyagwa, usuhuza umutima. Haleluya. Ngo kandi nibamara kuryarukana bazokuryarukana. Wavyumvise? Nibamara guhemukira abandi benya ngo nawe bazoguhemukira. Umva ibyo rero nta nukuduta, ivyo niko bimeze. Kandi ni hamwe nye n'abana b'abantu tutiga, twabibonye ariko ntitwiga. Amaso yacu arahumye, matwi yacu arazivye, ntidushaka kumva, ntidushaka kubona, ntidushaka gutahura, ntidushaka guhindura. Ariko ku neza yawe nanje muntu w'Imana, twige kubiba neza mu gihe cyacu. Haleluya. Kuko ibyo dukora bitegerezwa kutugaruka. Haleluya. Ibyo dukora byanka byakunda birinda kugira iki? Birinda kutugaruka. Tukiriho tutaraba. Rero numva no kubwira ngo kora ibyiza nshuti yanje. Girira neza abandi kuko Imana yagutije akajya kukugira neza. Wirinde ibibi kuko ibibi biramera. Ibibi biramera. Kandi n'ibyiza biramera. Nico nkwifuriza hamwe neso, nico nanje nsengera ngo akanya Imana ntije ubuzima ndagakore mu ibyiza. Ndagakore mwana umfashe, niryo sengesho ryanje, umfashe kubika imazi. Mana umfashe kubiba neza, umfashe kubera umugisha abandi. Mana n'abandi bose niryo sengesho ndabasengera, ubafashe kuba umugisha. Bareke kuba umururazi, bareke kuba kwikwegera umuvumo, bareke kukwegera n'ababo, kuko imbuto yose ukuri kose
iramera kandi kamera igwiriye. Mana urakoze bw'ijambo ryawe. Mana datarugira byose uri mu ijuru, uri mwiza ndagukunda. Urukundo rwawe n'ineza yawe birandenga Mana. Wowe nta muntu numwe wanka, twese uradukunda kandi wifuriza kugirira neza umuntu wese ari mu isi y'abariho, kuko nico cyatumye utanga n'umwana wawe kugira ngo n'abazimiye bazimuruke, n'abari kure basubire bagaruke begera intebe yawe bagire ubuntu mwami. None nukuri Mana ugira icyo ukoze ku muntu wese, niwe ari yuzuye ubugunge ndamusenge ngo umutima wawe uhindukire gukora ibyiza, kuko ari umugabane mwiza. Mana ndagushimiye kandi ndakunena haje, icubahiro cyose gikomeze kuba icawe mu izina ry'umwami wanje Yesu Kristo. Senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.